bisigura ko atana abavyeyi bawuzi oya nta n'umwenzi nta bavyeyi nta n'umuzi nta n'inshuti yawe nta n'igisanira wobuzi oya nta nshuti naho tuvukana nta n'umwenzi mu buryo bw'umubiri nawe uriho nta n'umwe ahari nta na so wanyu nta na nyokwanyu nta muntu n'umwe wo mu muryango wawe wobuzi oya nta n'umwuzi oya donc abavyeyi bawe ni mwirerero niwe nabonye sinzi ibyo nivyo kuryoherwa ngo abana baragiye kuryoherwa imvira umwana yigatse setiye ntaryoherwe nagende mu kirori ntagire gute mbwa akagenda gukora Imana ndabwira ati Imana rero ko nagukoreye wowe uzi guhemba neza kurusha abandi bose impembo je nshaka kuja kwishura Imana imbaza kuko Imana iravuga ofisi ikintu cyangwa ushaka ikintu bishaba umwete kuko nico nabwiye n'Imana nshaka ninge university please amekunani niho wabimbwiye Imana imbwiye ati please nizonani okay good kuko iyo bayeseriye n'Imana Imana irabaseriye nagira ndababwira igitangaza nabonye ahantu hitwa Olive Garden kuri Rute Rumonge afasi y'ahahora kioske Sangwe hari jardin y'igitangaza imeze neza cyane hari amajardin abiri ntoyi na niniya nukuri bafise ibiciro vyiza kuza kubakorera urubanza nukuri wowe unegereje abatumire bawe bakira neza ni heza dukunda kubakorera ibiganiro tukanezerwa rero nawe ndagutumiye anniversaire yose baragira hariho na sare afise amadine nukuri muhawe ikaze n'ahantu heza cyane gose muzonezerwa ahubwo muzonshimira muzonsororera ko ndabarangiye ikibanza ciza kandi kizimbutse bakunzi bahori CANAAN TV uyu munsi twatewe iteka n'ijuru ryatuzaniye umushitsi adasanzwe rero imbere yuko dutangura kuganira nawe twagira tubanze tumusabe abanza bidondore kugira ngo ibyo dukora byose mu mwamenye umushitsi turi kumwe nawe karibu umushitsi mwiza twagira ngo banze widondorere abakunzi bacu kugira bamenye uwo turi kumwe nitwa niyo Raphael ego mukabusengera he idondore nyene wese uri umusore uri marié okay nsengera kuri Geriso de Sam ndacara umusore ego hasi imyaka ngira ngo nk'itanu itatu meje amashuri ya université kuri Lumière ego okay Imana ishimwe murumvise rero umushitsi turi kumwe yitwa Raphael n'umusore urumva ko akeneye inkumi zitangure kumuraba neza reka rero tubanze dusenge niwo muco wo kuri hori CANAAN ukubanza gusenga imbere ko dutangura igikorwa cyari cyo cyose nagira rero ndagusabe udushire mu biganza by'Imana kuko ndazi ko uri umukozi w'Imana karibu Mana turagwaye icubahiro turagushimira kubw'uyu munsi mwiza waduhaye tugushimiye ko watugiriye neza kuba turiho no kubw'ubuntu bwawe turakunyiza wakira icubahiro kubw'uyu munsi mwiza waduhaye Mana wakira icubahiro kuko ari ubereye mu izina rya Yesu Kristo mwami ibiza kubera hano byose mwami Mana bibe kubw'icubahiro cyawe ntaba ari twebwe mugaye izina ryawe rihabwa icubahiro ubandanye tugire neza tuganirize abantu baza gukurikirana kino kiganiro bagire neza bahezagire bose mu izina rya Yesu Kristo amen ego urakoze kudusengera hanyuma rero twagira ngo imbere ko tutangura kuganira ubanze akaririmbo ko ndabizi ko ofisi rw'igize kunda no kuririmba tubanze turirimbe tumanura icubahiro cy'Imana muri kino kibanza kugira ngo namwe muyeraze kubana natwe hano kaze mu karirimbo murakoze cyane yamye yeko nacho sawa turi kumwe nayo n'imisozi yakugwayo
n'Imana idahinduka yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo naho imisozi yakugwayo ye n'Imana idahinduka ibasha gukora ibiruta cyane ivyo twiyumvira nivyo dutekereza si umuntu ngo ibeshe ico yavuze iragishitsa naco yavuze ngo gihere yambwiye ko ntacyo nzabayo turi kumwe nayo naho imisozi yakugwayo ye n'Imana idahinduka iyo niyo yonyene Mana idahinduka iyo yonyene Mana yo kwizerwa. Imana iguha umugisha. Amen. Uririmbye neza. Imana yacu ni Imana idahinduka kandi ni ikivuze iragikora. Rero ubu twagira tutangure kuganira tumenye Raphael ninde, Raphael aturuka he, Raphael yakijijwe ryari, Raphael ninde. Turakeneye kumenya ubuzima bwawe, uganiriza abantu kugira ngo bamenye iyi Imana idahinduka, iyi Imana ikomeye iyo ariyo. Haleluya. Wishingire intahe kuri uyu munsi, tuganiriza tubwire urinde, uturuka he, ubuzima bwawe bwagenze gute gushika uyu munsi. Ego murakoze cyane. Nababwiye amazina aho navukiye nibyo bambwiye sivyo nabonye. Nisanze mu riro ry'imfuvyi aho nakuriye. Mugabe ibyo bambwiye ko navukiye ibubanza. Ibubanza Rugazi nibyo bambwiye. Ego aho niyo nakuriye ubuzima kuva nkiri mutoshye. Ego none uvuze ko wavukiye mu Rugazi, none waje mw'irerero ufise imyaka ingahe? Nizera ko yuko nari umwana muto cyane ikiyoya. Ntiwiyizi uva mu Rugazi uza mw'irerero ry'imfuvyi? Bisigura ko atana abavyeyi bawuzi? Oya nta n'umwenzi. Nta bavyeyi nta n'umuzi? Nta n'inshuti yawe nta n'igisanira wobuzi? Nta nshuti naho tuvukana nta n'umwenzi mu buryo bw'umubiri sinawuriho. Nta n'umwe ahari? Nta na so wanyu, nta na nyokwanyu, nta muntu n'umwe wo mu muryango wawe wobuzi? Oya nta n'umwe. Nta n'umwe uzi? Oya. Donc abavyeyi bawe ni mw'irerero? Niwe nabonye. Ego. Urumva ntaco. Imana ni nziza kuko ijambo ry'Imana riravuga ko Imana ari se w'imfuvyi. Donc Imana yarakubereye papa, yarakubereye byose. None muri ugo rugendo rwo kuba mw'iryo rerero nta gikomere, nta mubabaro, nta kumva vy'ukuri uvuga uti mbega jewe ni gute noshobora kumenya basi n'abantu twoba dufitaniye isano? Nta uwo mutima nturagera ukuzamo ngo wumve ko wowe ubabaye ko utazi inkomoko zawe? Cyane warabayeho ndavyibuka niga 6e. Yo nicaye ahantu hamwe sinari bwakizwe byensi. Nakije mu mwaka ngiye mu mwaka w'indwi. Mugabo mu wa gatandatu niyo nibajije ikibazo, Mana je navuye he? Kuko nariko ndaca mu bintu hamwe uburu ubwira ivyi wawe kuko
rimwe na rimwe birasa kumubwira umuntu ukamubwira ingene wiyumva ingene ushaka nimba ari ikintu ugasanga ushaka gupaktaja les sentiments yego nk'umwana just ndaburombwira muga ndicara ico gihe mbabaye cyane Imana naricenye Imana navuye he eske je navuye mu giti navuye kwibuye navuye he exactly kwata muntu numwe ndabona ambwira ko yuko twoba dufitaniye nani isano mu maraso cege narahaswe no kuyica kuko nico cimbiro cace Imana ishimwe ko bitabaye kubera Imana yarizi kazoza yagateguye kandi keza cyane. Amen. None wo tubwira ingene wakijijwe twumve go rugendo ko mwahuye na Kristo ukatubwira ingene vyagenze. Ego ingene vyagenze abo twabana n'ivyo ari abari bakijijwe mugabaguma babimbwira sindabitahure kuko navuga ati ivyo ni biki n'ubusazi nyene ko umuntu atarakizwa nabaramenye ivyo ari byo. Mu nyuma ingene nagiye muri eglise gutyo baravuga ubutumwa nyene ndakogwako ndagenda kwakira umwami Yesu n'umwami n'umukiza. Yego. None wavuze uti ntarakizwa narumva niyanse narumva no kwiyeka n'ubuzima ariko umaze gukizwa wobwira abantu ikintu wumvise cyahindutse muri wewe ukagira ibyizigiro ukumva wokomeza kubaho cyane kiriho cyane cyiza cyane kuko ukimwakira wumva amahoro n'umunezero kandi amahoro atari adafite mu bintu adafite mu ahantu oya afite ku Mana by'ukuri niko je mugimara itubwira ngo nzobaha amahoro atari kwisi yatanga muga amahoro atandukanye ari sinatirere. So rero ico gihe naronse amahoro n'umunezero ego kuva ico gihe maze gukizwa ngiye kwibarabara usanga ndiko ndaririmba. Usanga ndiko ndaririmba atari uko ngo byose bimeze neza muga umunezero uhoraho ugasanga ugutera kuririmba kuko Bibiliya iratubwira ko uryohewe uririmbe muga yo ubabaye usenge. Ego Imana ishimwe Imana ni nziza urumva ko waciugira ibyizigiro kubera umwami Yesu aje mu bugingo bwawe. None nagira ndakwibarize ikindi usanga rimwe na rimwe gikunda kugora abantu mbe nko kwishure nta bibazo wagira n'abandi bana babona ingene umeze ntiwigeze wumva vraiment umutima wawe ubabaye cyangwa abantu bagutangarira ivyo byose ngo bikomeretse umutima wawe? Nkiri mu wa mbere primaire ndavyibuka ko ari abandaba kandi abari nk'igitangaro je nkavuga tukoma Ese mbona ivyari kuko muhira byari bisanzwe muganda babonye ndatangara sino vraiment target yanje canke focus yanje mu byerekeye amashure yari kwiga mvuye kwiga kubandanya kugira revision ukabandanya ukagira gute kuko ivyo bindi je navyo nahagaciro kuko ico nari nzi ko nabayeho nimba batanigiye mu nda ya mama nkabaho Imana ishimwe. None Garafa uyu munsi hari abantu usanga vy'ukuri iyo bafise nk'ikibazo ku mubiri wabo cyangwa bafise ikindi kibazo ugasanga nabantu bigunze ugasanga nabantu batagira umunezero ugasanga nabantu bumva umenga no kwiyaka ubuzima bo kwiyaka ubuzima. Uyu munsi wewe nigiki wobahanura kugira ngo ushobore gutera intege umuntu yumva yiyase yumva atanezerewe no kw'Imana yamuremye kuko ndazi ko hari abantu benshi usanga biyanka nigiki woshobora kubabwira uyu munsi kugira nabo bagira ibyizigiro n'amahoro nkayo wewe waronse? Ari indirimbo nkunda indirimbo Imana ija kundema nta numwe yabanje kugisha inama nimba Imana yarabashitseho atamuntu yagisha inama niko yari impamvu yo kubaho kwabo. So rero ico nababwira nuko batokuhebura bahange iyabashitse ku isi kuruta kuraba abantu. Yego kuko uravye abantu urahusha cyane mugabo uravye Imana nuhusha ukubitako kubera niyo yaturemye irazi gituma turiho by'ukuri nimba Imana yaretse ishugwe rikabaho ni kubera izi impamvu ikintu cyose kiriho ku isi ni kubera impamvu. Rero iyo mpamvu rero canke purpose ikintu ni kubera Imana ishaka kubona ko yuko ibona ko ico kintu kizogira ubumaro aho hantu kiri. So rero uwari wese uko ameze kose ntacyo bitwa uko ameze kose. Niyo mpamvu je mvuga ati nimba ndi mu Burundi nimba ndi mu kwisi ni kubera hari impamvu. Iyo mpamvu rero iyo umaze kuyimenya ntusubira
kubona ko yuko ngo eske gute uko biri kose Imana irazi impamvu nibihebure bayirabe nimba yarabashize ku isi nibabeho nkuko Imana ibishaka. Uko nukuri nta muntu n'umwe Imana yaremye kugihamana, umuntu wese yaremwe kubw'umugambi wayo. Nukuri Imana iguhezagire kumva by'ukuri waragize uwo mutima ukumva ntukwiye kwihebura, ukumva uti ibyo byose Imana yandemye kubw'impamvu. Nukuri ni ikintu cyo gushima gose. None Garafa ndakubaza, wenda amaze kubona ko ufise ingabire nyinshi, nk'ikintu cyo kuririmba mbona utoza n'abana, iyo ngabire wayironse gute kugira ngo wumve wo ishira mu bandi, uwo mutima wakujemwo gute? Ego ndavyibuka giye muri repetition navyo narinzi kuririmba. Nutuduke yanzi natwo narinzi, mugabo Imana iramfasha. Nicaye muri repetition ndabwira Imana shaka ko yuko gira naje ico nkose kubw'umurimo wawe, uganshaka umucoboze cyane umeretse ibyo bintu byo kuririmba wo mwenda bitaho. Imana yambwira nico ushaka ndakiguha. Mugana imbere yuko ndabibwira nabibwiye nka kujya kwana ukamereza umwana ndamuguha kugira ngo akwabashe kugukorera. Amen. Naje nabibwiye ati ukamereza ibyojwi sigi wanje gusa, abandi bazo benefisi bazo kwakira icyo mfise uko nzoba partage. Duke yanzi ndatubaye. Imana imbwiye ati nimba ari byo ushaka ndabiguhaye. Kuva ico gihe nije natanguye kuba abo twari kumwe, nije natanguye kubatoza kubakoresha ama repetition travail. Mwari kumwe mwirerero? Oya, muri eglise kurare ya Sunday school ico gihe. Ego inyiga mu 8 mu 9. Ego hanyuma ndabatoza kuva ico gihe niyo byatanguye gushika nubwo nagize gute ngoma ndabatoza kuva ico gihe niyo byahereye. Imana ishima. Murumva yuko Imana iyo ikintu ibona ari inyungu zayo, Imana irakiguha. Urumva Raphael yaravuze ngo je ndashaka umpijwi, irijwi sije kugira ngo je ndirimbe ncamahera, sije kuririmba kugira ngo ninezereze, ariko nije kugira ngo ndaguhesha icubahiro. Imana rero iyo wivanze mu vyayo, Imana ntacitogukorera. Nukuri Imana turayishimira ku bwawe. Hanyuma ikindi wavuze ko wiza amashuri, wo tubwirwa rugendo rw'amashuri yawe uko vyagenze, kumva vraiment tigeze wiranda ubwe ngo jewe nta kaminuza njamwe, ukumva urafise umwe, tukumva urafise ishaka. Twagira utubwire iyo determination aho iva. Ego cyane iva ku Mana. Cyane iva ku Mana kuko ni Imana iduha le vouloir gushaka. Ego iraduha nani ugukomera muri ivyo bintu. Kandi ikindi naco mugabo nico namye mfise mu kuva iri mutoya. Ico ntango inefupa ko ndagica hagati. Non. Abati je dois persévérer ndakibandanye ndagiheze kuko nagitangwe nigihere nibiba bisa neza. Rero meje université meje secondaire niyo nabwiye Imana, ndabwira Imana je ego nabavye mfise, ego nta numwe mfise, nta numwe ndohanga amaso. Muri aka kaya nubona ubwira yombwiye ati antwa wasaza ayo mahera yose no yakura he kugira ndayaguha. Ubwa ico nzi naravye Imana ico gihe hari ku munsi wa bonane. Ico gihe ari muri 2000 je crois 13. 13 niyo nicaye ndabwira Imana DJ nyene muri chambre ciko ndarira ko nabona benshi twatanguranye twahezanye amashure secondaire barahejeje baratanguye. Muri ico gihe ndabiraba navuga ati no ntibishoboka. Tena naragukoreye Imana kuva mu 7e. Narahe ibyo kujya kubgaho. Sasta sinarinze kujya sam. Sayenzi byari nivyo kuryoherwa ngo abana baragiye kuryoherwa imvira umwana yigaze 7e. Naryoherwe nagende mu kirori nagire gute mwaka agenda gukora Imana. Ndabwiye ati Imana rero ko nagukoreye uzi guhemba neza kurusha abandi bose. Impembo je nshaka kuja kwishura. Imana imbaza kuko Imana iravuga gushaka kwiga. Hebwiye université rimwe. Okay. Ice mbwira ijambo ryiza ngo ndahaguha amahoro acaraza ya mosozi sinamenya wagiye. Umunya naryoherwa ngenda gukoma induru ngo bonane.
mbwa hari ikintu Imana yari yambwiye yitakimbwira sinari kuva mu cumba kuko navuga ati ndi determine urama icyo nkeneye takimaye simvanga sinogenda kuryoherwa kandi mbona ko ari ubuzima bwanje bukora apfa kandi nshaka kubandanya ishuri sinshaka kuyacira hagati ngo no nta mpamvu rero kuyacira nimba ari amafaranga urayafise yamereza Imana iheje kubimbwiye nukoranira ntango ya university none ninde yakurihiye university rimwe ko nzi ko izimvye amahera wayaronse gute ninde yagufashije byagenze gute yego twagira udupartage iyo ntara yego ico gihe ivyabaye ni igitangaza c'Imana muri eglise narimwo pastor wacu niwe yatubwiye yambwiye ambwira ngo uzoshinga inahe ndambwiye ati nahe mbwa iyo dimanche sinari nshaka gusengera muri eglise nari ndimo kuko nashaka kugenda kura wundi umukozi w'Imana yari yaje avuye mu kindi gihugu yitwa Miles Mono ndavuga ati ngenda kumurabo mbwa ntivyumva ndambwiye ati wow shingina ndambwiye ati reka nzokubwiye ngeze muhira mbaza Imana eske ni umva no genda gushingina Imana imbwiye ati genda ushingina kuko cagitangaza nakubwira cagiye ku Imana izobikora niyo nzobikora ati wow nzogenda gushingina kugenda kumurasi nzogenda nzobera muri YouTube bisanzwe abatereka ngende gushingina ngiye gushingina ningaho rero byabereye ego baragize baraprometa nzogira gute benshi abakristo nibo bace bavuga yuko bazogufasha ego ico gihe ego mwananguye Imana nyene ni buri kubigenza bari bihetwa ariko turaca mu gihugu gasanga bamwe bariko bambwiye ati nibikunda ati wow urakoze cyane nibikunda cengenda kubwira Imana nibo babivuze muri eglise ababivuze siwe ngiye kuraba niwe wambwiye nzotangura ishuri ko wabimbwiye yaranje ningaho rero yo mpamvu ndose nakaryo keza nk'aka go gushimira abayobozi ba université rimwe nibo baciye babijamwe nyene imyaka nk'ibiri ntarira nkariya ibiri je crois antuka mu kintu je nshimira Imana ni ico nabonye ikiganza c'Imana ngeze kuri rimwe mu buryo budasanzwe amen ya bintu vya photocopy nabikorera hajya Imana yarabakoresheje abakozi b'Imana bari kuba kuri rimwe urumva ko ikivuze kidahera Imana yari yakubwiye ko uzokwiga hama uhanga amaso abo bakwemereye mugabo Imana ntiyacaho nukuri ihabwa icubahiro amen none garafa ko waba mwirerera ico gihe aya muri ico gihe cya university aya agenda gute nivyangora kuko Imana yaravyarangijemwe yarabishizemwo ikiganza cayo déplacement yararonka kuko eglise urumva yaciye itangura kwisharije ibyerekeye déplacement mugaye ivyerekeye ishuri urumva ko kuri rimwe yaho cyayifasha mu ntoki yego Imana ni nziza iragaheza giko amen none garafa kuva uhejeje amashuri none ryari je crois 2019 2017 amashuri wayiga koroheye ntivyakugora nokore byari bimeze neza pema kuko office ikintu cyangwa ushaka ikintu bishaba umwete kuko nico nabwiye n'Imana nshaka ko ninga university jamais kunanika niho wabimbwiye Imana imbwiye ati please nzonanika okay good kuko iyo bayeseriye n'Imana Imana irabaseriye amen 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 none kuva ico gihe nta kazi wigeze uronka wiziki kugira ngo nihaba hari n'umuntu ngaha yifuza umukozi abonerweho ko amuronse yo baronse umukozi mwiza umukozi yitakazi umukozi umwizigirwa twumve ko hari umuntu yoshaka kukaguha ego merci nize finance comptabilité ego nta kazi urigera uronka sindakaronka ego ngabura kifuza cyane rakifuza nukuri abantu bifuza urumva umukontable murumva ko tumufise kandi urumva ko hari umuntu yizigiye Imana cyane kandi anayitinya yoshobora kubakorera neza none garafa je warambwiye yuko hari n'ibindi bikorwa uri kurakora muri iyi minsi wo tubwira ibindi urimo ko narumvise ko menga uri kuriga n'ibindi bintu okay ivyo nagiye kwiga byavanye ni kujya kuno ugenda guconesha impuzu ugasanga bariko bakubwira ko yuko
kagucira amahera menshi just shaka jadari ate okay good uko muncira menshi KCB niyo bavuze ati reka tutange nane annonce gutyo ndiko ndacayo gutyo ngiye kuri ambassade y'Abanyamerika nangiye gusoma ibitabo just abaca umuntu umwe acambira ati rega ngahariyo annonce ikiraba ngaha ibintu bizamo kuvyiga cyane umva n'ivyo nyere byo kwiga ko mutayere canke nyanda bati good rero nzoza sasa niyandikiye nuko rero natanguye kuvyandikishamo kubikora yego none umaze ngiye kingana gute byo gushora ukwezi nino soshoko nzomara igihe kingana gute 6 mois mugabo uramaze kubona ko umaze kuronka utunosho twotuma ushobora kwishorera impuzu yawe antuka yego turiho bema nivyo nane kwishonera impuzu yanje mugabo sica kimwe n'ubwa mbere itaratangura kambe mu urabona ubona aho uri kuraje none garafa ndakubaza ikindi none nk'ubu kuriga ivyo bintu kandi umwuga burya ndi ikintu gikomeye none nk'ubu uye uronse nk'umutahe bubona akakugurira nk'amamashini ntiwoshobora kuvuga uti reka niyugurire atelier yanje ishobore kwiteza imbere cyane gose urabyifuza mu mavision mfise niyo ririmo kuko foko dushishirayo nane ico kintu kibayeho vraiment ni byiza nuko byomfasha cyane kuko abantu bagera kure n'abantu bagira vision iri kure cyane birenze ivyo bariko rabona no munsi nukuri jewe uyu muntu igitumana namuzanye ngaha jewe yarantangaje gose yarantangaje n'umuntu afise umwete ntarabona nabandi bantu kuko urashaka kubona n'abantu vraiment bakomeye abantu bameze neza abantu atakibazo na kimwe bafise ariko ukabona n'abantu bateze amaboko ariko we umwete namubonanye uratangaje rafaje narabonye umenga uragira n'ibintu by'amakuru d'histoire yego motive abantu rafa kuko ari abantu uyu munsi bishwe n'inzara babuze ico bifasha kubera iki kubera mu mutwe batugurutse ugura abantu babwire ko ingene uri kuriteza imbere yego ico nababwira ni kimwe gusa ico bafise cyose sikubwabo ikubwabandi ugikoze utarondera amafaranga urondera kubagira neza amafaranga araza benshi bagwa muri erere barondera ifaranga mu byo bareko rakora urondera gufasha umuntu akazana ifaranga chaque service yose yirondeye kurondera gufasha umuntu arategeza kuyazana amafaranga kuko umuntu wese ategerezwa kuri responda cyangwa gutanga ikintu kanaka bivanye n'urukundo wamweretse mu bintu kwakora yego niyo mpamvu nababwiye ico bafise cyose akariko kose niyo mpamvu Imana yabajije Mose ofisiki nkone basavuga ati fisi nkone iyo nkone okay iyo nkone nyene niyo uzokoresha hajya kugira ngo mujaboke muga ico ufise cyose je nariko ndimvira n'ifisiki hajya ubumenyi okay good reka ndabupartage ifisiki ubumenyi mukuririmba reka ndabupartage fisiki umandaba ivyo mfise ubipartage abantu nubwo bova kwisi bazoshima Imana ko wabaye no ku munsi wa anniversaire yawe baravuga tujya mu ko yabaye turashima Imana niyo mpamvu nabwiye abantu bamwe twego turakora repetition ndababwira ati ndababaza ikibazo ninde umuntu uri mukomura ikibazo cyoroshe Paulo ninde yamufashije ngo nawe tuzi muramuzi ko ari Gamaliel okay Paulo rero ninde yari karafasha umwambwira ngo Timote okay Timote sawa yarafise wafasha ndababaza rero muri ivyo byo kuririmba ninde muko murafasha barabura ati nimba mudafise wo mufasha ubu hari ukarabafasha nimege mufise wo mufasha murahusha ari umuntu yavuze ati ngo kugira umenye neza kwicuza neza kukiza raba ngene ucigisha ntutagira ucigisha rero bisangwe icuri icuza ntacuza ubimenya neza watanguye kutigisha kujya rero ubandanyije kucigisha kuko ufise undi umutoza ari karagutoza ubwo mubona manka y'ikintu utari kuraronka bigutera kurondera ivyo utazi rero niyo mpamvu mvuga ati ico ntari ko ndagipartage tuba tubayeho ahantu hatameze neza ifo kutugitanga ugitanga n'umwete n'umunezero mugabo uvuga ati ico ndiko ndavuza sikindi inefumpa ko nzova kwisi bazavuga ati nigeze amara iyumvira ntaco yigeze amara kwisi biya biteye ubwoba ikibazo Imana ni yatuzanye kwisi ngo tugire mariage ngo tugire gute no turiyo target y'Imana ni kugira ngo umuntu wese ari hano kwisi agira icamariyo mugenzi we uko nukuri ibivuga nanye ndabishingira intahe
niwe yigisha muri Sunday school kuri eglise wacu, aritanga umwanya wose aronse. Murumva n'umuntu yageje ishuri, kandi urumva ko yagiye mu cumba karira Imana ati Imana segondere ndayihejeje mugase shaka kurimitira nga ndashaka kwiga university. Imana burya iduha ibintu twifuza biri mu mitima yacu. Urumva ko n'ingabire afise, avuga ati ingabire noba mfise itari kwirafasha abandi nta kamaro yo bimaze. Urumva ko ari umuntu afise yereko nukuri rafa nukuri urumugisha kandi nukuri ntuzokwibagirana. Amen. Naho va muri ino si ntuzokwibagirana. Hari umwana azovuga ngo nize kuririmba kubera Raphael. Azo kwama vyibuka. Rero nukuri numva sinzi ico novuga. Imana iguhezagire. Iyo mutima Imana ni wikunda. Imana ntikunda abantu bafata ibintu ngo bavyigumanire. Ingabire dufise nizo gukorera abandi. Ego vraiment. None Garafa, wewe uyu munsi akajambo wobwira abantu, wumva kari ku mutima wawe uko n'ikiganiro kiriko kiregereza guhera. Akajambo wumva wobwira abantu, ushobora no gusaba uyu munsi ukababwira indoto ufise. Indoto zakunaniye gushikako, wifuza ko hari amaboko yo gufasha. Kuko ubutumwa buzogera kure. Hariho umuntu ashaka gukogwako yumvise indoto ufise akavuga ati indoto nizo gushigikira. Tanga indoto ufise uyu munsi wumva uti noro nkumfata amaboko izi ndoto zogira ikimazi kuri societe. Ego murakoze mama. Antukana mu byo nako ndavuga byari birimwo. Ego ari umuntu yumvise muga icyo no babwira cyiza cyane. Nicyo nako ndiyumvira nkiri muhira. Ibasha gukora. Ego. Ibirenze cyane. Ibyo twiyumviye. Ibyo dusaba nkuko ubushobozi bwabo dukoreramwo buri. Ibyo jambo ndarikunda. Niyo mpamvu no babwira ati byo kuri umuntu ashaka kunshigikira. No kuri kazi kuko nabivuze byose nebiganye kuko hano nshaka gushika ni kure cyane ni kure. Mugaye cyo no babwira ati mu bintu byose umuntu ari karacamo. Ibyo ari byo byose sinzi ibyo ari karacamo. Jose duca mu bitandukanye. Mugaye nubwo bitandukanye ibasha gukora. Ibiruta cyane. Ibyo twimviye nibyo dusaba uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Niyo mpamvu irabasha kubikora. Ibirenze cyane. Ijambo riraryoshe cyane kuko ugiye medise ko ndiyo ubasha kubona ububasha bw'ijambo. Irashoboye no kubikora. Ibirenze cyane ibyo twimviye nibyo dusaba kuko niyo yonyene ibishoboye. Yonyene ni ibishoboye. Niyo mpamvu nababwiye umuntu wese ashaka kushigikira karibu Imana izomushoboza kubishitsa kuko arashaka kugira vouloir mugabo ukabona abuze pouvoir canke akabura ugushobora. Imana izomushoboza abishobore kubw'Imana kugira ngo ashigikire byukuri ico nababwira ati munshigikire karibu vuye karibu kuko aho ndiko ndaja ni kure kandi apana kubwanje je ndiko mvisa ku bandi. Ndashaka gutangura ari je mugabo mu nyuma ndiko ndabantu nzohakaza bazo ari benshi. Amen. Kandi Imana izobigushoboza. Ego. Rero none ko uriko urashika no mu myaka y'ibigero ntariyumvira yene kurondera cyane mu myaka iri imbere ifoko tugira mariage. Yes kuko urakeneye kuduza umuryango ugira umuryango nawe udusiga amateka mwisi cyane nituzongoma tuyitwenye. Ego Imana ishimwe cyane. None rero turiko turarangiza nagira usubire turirimbira kandi karirimba kuko ijwi ryawe turarikunda. Usubire uhezagira abakunzi ba CANAAN TV bakomeze kumva ijwi ryawe. Murakoze cyane. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nabona nanzira we numva ijwi ry'ihumure rimamagara komera shikama witinya nacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nabona nanzira we numva ijwi ry'ihumure rimamagara ati komera shikama witinya nacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame
ndi kumwe nawe mwana wanje nacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ivyo dukenera byose biri muri Yesu dushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa yarivugiye ati ngwino ndabihindura bisha iryo jambo ndabizi neza kwari ukuri komera ushikame witinya mwana wanje nacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame witinya mwana wanje nacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Amen, 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 amen. Iyi ndirimbo ndibaza yuko ngira wayishimikiza kenshi ufise ubwoba ndayikunda cyane ikunda cyane kuko iraremesha umutima w'umuntu. Rero bakunzi bacu turarangije. Umukunzi wacu Raphael mwamubonye afise indoto zigera kure kandi kugira ngo azishikeko arakeneye ukuboko kwanje, arakeneye ukuboko kwawe, ukaba wakozwe ko wumva wo mushigikira. Arashobora kubaha nimero yiwe mukazomuhamagara hanyuma mukamugirira neza. Murabona ko nawe agirira neza benshi. Imana ibahezagire. Rero karibu utange nimero yawe. Ego 62 43 54 28 62 43 54 28. Ego turaza no kuyandika munsi kugira ngo nukuri umuntu azokwifuza kumushigikira azamushigikire kuko jewe ndamuze n'umuntu afise umwete udasanzwe yitanga ijoro n'umurango arondera ineza y'abandi. Rero bakunzi bacu turarangije ikiganiro cacu. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Birasubira ndamusabe kandi asubira dusengere turangiza. Ego karibu Rafa. Murakoze. Mana turagwaye icubahiro twagushimira ko vyabaye byose. Cyo kibica umwami. Turagushimira umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Mandanye umuhesagire kandi uhesagire kino gikorwa cy'abakozi baho Mana nzima. Ubagire neza. Impande zose batera imbere. Mana turagwaye icubahiro. Ku vyabaye byose ku bw'icoro cawe. Reka ubandanye uhindura imitima yacu. Biciye mu ijambo ryawe biciye mu gukora kwa Mana turagwaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uri kumwe natwe uzokomana natwe nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Icoro kibica mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Murakoze mugire umunsi mwiza.